Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu bikorwa vyo kubaka ikibuga ca basketball vyabaye kw'igenekerezo ry'umunani ndamukiza no mwaka. Ivyo bikorwa bikaba kandi vyari vyitabwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Gitega, abajejwe intwaro harimwo buramatari w'iyo ntara Venamani Rambona, musanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi. Amaze kwipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Pasika bari bitavye ivyo bikorwa, yabasavye ko iyo Pasika yobabera yibasubiza kw'iragi ry'abasokuru bakagarukana umutima w'urukundo. Mu ntumbero yo gukomeza kwibuka umuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira, yabasavye kugarukana discipline mu bisata vyose nk'uko uwo muhisi yabivuze mu ijambo ryiwe. Kuko mwatwifurije Pasika nziza, natwe tubifurize Pasika nziza. Izo tubere Pasika itwibutsa urukundo ku bakristo, twibuka urukundo Imana yadukunze. Aha mbere ngaca nsaba ngo abarundi natwe tugwize umutima w'urukundo, dukundane hagati yacu dukundane nk'abarundi, dukunde igihugu cacu, dukunde iyo Mana yadukunze. Hambavu yo gukundana by'ukuri, uyu mutima w'urukundo dusabe umutima mweranda awugwize mu mitima y'abarundi dusubire gukundana nk'uko twakundana kera. Rero ino Pasika izotubere Pasika nziza, Pasika idusubiza kw'iragi ry'abasokuruza bacu, kuko basokuruza bacu bari bafise umutima w'urukundo, barakundana koko. Uno munsi umuntu ashobora kwibaza ngo mbega urukundo rwagiye hehe? By'ukuri nanje ndiko ndagana n'uno mwubahwa ndavuga ngo abarundi batari bake basigaye bafise inzigo, ishari. Gusharikana ntabwo ari ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cy'urwango, cyo kutanezerererwa by'ukuri ibyiza canke umugisha w'uwundi. Ibyo turabibona mu barundi batari bake no munsi, ariko turifuza yuko ino Pasika yo Pasika nziza, Pasika itugarukana ku mutima w'urukundo. Kigira kabiri, n'indwi ihuriranye nuko twibuka nyenicubahiro Ntaryamira. Nawe hariho ijambo rikomeye yashimikirako mu ijambo ryiwe, nko mubizi yagarutse cyane ijambo rivuga discipline. Rero nagomba by'ukuri twese dukoraniye hano mbwiye n'abarundi bene wacu tugarukane discipline mu bisata byose. Habe discipline mu kubaha amategeko, tugire discipline twubaha indongozi zacu, ziduteye akamo twumve, tugire discipline. Abarimu, abanyeshure bagire discipline. No munsi tugiye tubona abanyeshure bakwita abarimu, ibyo ntivyariho kera by'ukuri. Abanyeshure bagire discipline, n'abarimu nabo nyene bagire discipline, kuko turabona hari abarimu bamaze guta discipline. Usanga barokera mu bo bareze, ugasanga bariko barakora ibidakorwa, uko kutagira discipline. Rero tugarukane by'ukuri discipline mu kubahiriza amategeko y'igihugu. By'ukuri abantu twumve tugira iyo discipline yamye iranga abasokuruza bacu. Tugire kubahana, twubahe inzego z'igihugu, twubaha abaturongoye, abana twubaha abavyeyi bacu, abavyeyi twubaha abana bacu, abakuze bubaha abakiri bato bubahe abakuze. Habe by'ukuri discipline, abaturongoye tububaha. Cyo cya kabiri by'uko nagomba gusaba ko abarundi muri no Pasika ino minsi turiko tugira twibuka na nyine cubahiro Ntaryamira, dusure kandi twibuke iryo ragi ryiwe ryo kugira discipline. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimye kuba abarundi baratahuye ko aribo bazokwiyubakira igihugu, akaba yaciye asaba umwe wese mu vyashoboye gutera ico gikorwa, aca bemerera imifuko 100 y'isima kw'izina ry'urwego arongoye. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarangije ijambo ryiwe asaba abarundi kuva mu majambo bakaja mu bikorwa, kuko ari vyo bizotuma umwimbo wongerekana. Yongera abahimiriza kugabanya umurindi wo kurondoka. Barundi bene wacu, hariho imyidogo abarundi bamaze iminsi baza baragira idakenewe. Imyidogo itari nakenewe, kubera ko Imana yaduhaye ubwenge.
iyo abantu bariko bidoga mu bintu byaduze byazimvye, none twidoze bica bigabanuka. Kuno munsi umenga ibikorwa rusange, ibikorwa by'iterambere tusigaye tubikora ku marezo gusa. Ubona amarezo bicana ko ibintu byazimvye, none kuri ko wandika ugabana ibiciro. Arenagira vy'ukuri nsabe abarundi tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Ibikorwa nivyo bizotuma twihesha agateka, ibikorwa nivyo bizotuma umwimbu ugwira. Samajambo hari abantu usanga bariko baravuga gusa, wagenda kumubaza ati nyereka aho warimye, ntagira aho yarimye, mugabo arajya kandi mwene abo bantu usanga bajyana byinshi, bwakagwiza amajambo. Naje no gutera n'akarima ko mu rugo, mugabo yicaye ngo ibintu byazinde, mugabo akabivuga yicaye ku kontware ariko arafata amuseri ariko aragena brochette, ibintu byazinde. Tugabanya amajambo, tugwize ibikorwa. Tugabanye amajambo, tuje ku bikorwa. Amajambo siyo azotuma ibintu bigabanuka. Imyidogo nta na kimwe izungura ku bijyanye n'igiciro, ahubwo umwe wese ibyo ashoboye nakure amaboko mu mpuzu dukore. Aho twari kumwe Ngozi narababwiye, mbega dufashe bijya bicupa by'amazi byimba bironona ibidukikije, ajya amacupa tunywa mw'amazi, amaji n'ibindi, tugakatamo kubiri, tugaca tubitereka imbere y'inzu, tugashira mu ivu, tugaca duteragiramwo ikaroti, tugateragiramwo ibitunguru. Hari ibitunguru wasubira gusura, hari karoti wasubira gusura, hari rengarenga wasubira gusura. Mbega kubera iki ibyo tabigira? Mugabo ugasanga turi ku marezo sosiyo gusa, ibintu. Okay, sawa, icyo ni cyambere. Kabiri, hari ikintu twibagira, igwirirana ry'abantu. Igwirirana ry'abantu, none kiminwa ije yabaye myinshi, abakora bakaba bake, mushaka ivyo bintu bizimbuke gute? Tikunda abantu mu gihugu cy'u Burundi cy'ukuravye murindi turiko wigwirirana ry'abantu. Ico ni kibazo umurundi wese akwiye kwibaza. Ere kugaburira umwana umwe no kugabura abana batandatu sico kimwe. Imigambi leta yokora yitunganiriza imiliyoni 3 canke 5 sico kimwe na twa 15. Hari igihe tuvyara muga tukibagira yuko kuvyara leta hari ikindi gihugu izokora kugira umuntu arinde agera ahageze, kugira jewe nkure. Amafaranga leta intangira ni menshi cyane, ni menshi. None yumvire umukenyezi ayibungenze, leta iramukurikirana, ayo n'amafaranga leta ibikiratanga. Yibarutse ni leta, injanjo ni leta, kwishure ni leta. Ibyo byose n'amafaranga leta itanga. Cyawiyumvira rero ubya abana 12. Dukura abana bararyoshe. Mugabo bavyeyi barundi twiyumvire, ntitumere nkaza nene zo muci mudafya hanje ndahagije. Oya, umwana burya araryoshe muga kandi umwana arazimvye. Rero ibyo twari dukora amako mu munsi dukore kandi twiyumvire ikibazo kigirana ry'abantu, kuko hazogera igihe leta izonanirwa gutunganyiriza abarundi, kubera ko hari abarundi tuguma tuvyara andezori, tuba twibaza nkaho umenga ni bisanzwe. Jewe ndavyara ibisigaye leta izori, ega leta ni jewe ni wewe. Rero ivyo bibazo ko ari bibiri vy'ukuri tureke kuguma twidoga, ahubwo turabye n'ivyo bibazo biduhanze twobikemura, hanyuma
igihugu kibone by'ukuri gutera imbere. Nta bandi bazoteza imbere igihugu, ni twebwe. Igihugu nacyo gitezwa imbere n'iki? No kugwiza umwimbu. Nta kindi giteza imbere igihugu. Soma jambo, no kugwiza umwimbu. Umwimbu utagwiriye nta terambere mu gihugu bishoboka. Icyo gituma abarundi bene wacu tugabanya amajambo, hama k'Imana duhaye isi nziza imera, nimuze dukure ubutunzi muri ino si Imana yaduhaye. Hanyuma igihe twabikora bizogenda neza. Mugabo abarundi hari n'ikindi gihe Imana yigeze kuduhezagira, iduhezagiza umwimbo mwinshi muca tubyita ingorane. Hari umwaka umwimbo twawise ingorane, none uno munsi turiko turarira. Reka ngarukirize ngaha.